Sasa mtoto wangu sasa ni kitoto. Wewe subiri. Subiri mtayaona. Wala ndo hayaoni mtu ataona mjukuu wako na kierere chake. Sasa ndo mlikoroka mtalinywa. Maana mziki ule mzee huwa hauishi. Watambeba mzuka hapo utakwenda kumchukua kwa nafajua Mungu. Sasa hapo ndo bado unalia na maumivu yako hapo na uzee wako. Cheko unalo. Simo. Chenye nitakwambia maneno ni haya. Wewe nenda kama ya kukuti itakuwa msujudi Mwenyezi Mungu. Wewe nenda utayaona. Ona rukichwa na rutuma naenda kuniletea rusura kama michura sijui ni nini, machunuku sura nzima. Sha! Asemi atanitia wapi mimi? Watanikuta hapa. Nitamsujudia Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Na mtoto wangu utamuona. Sha! Wewe ningoje tu. Karibu vema. Hivi Milka, kitu gani kilichokutoa wewe hapa hadi kule Rubirizi kwenda kuleta kufanya vurugu kule? Muone Walid, unajua kwenda kukunda vema. Please, I don't need to hear that nonsense. Please, I don't want and I will never love you. Why not? For real, I don't love you. And usirudi kunichanganya mimi. Usirudi kuingia kwenye akili yangu mimi na kufanya upumbavu kama huyu. Hivi kwa nini wewe husikii wewe? Hapo nagiziki nje sindagutaura yo ni ngorane ujya mukobwa agira twikira ibiti wacu atwikira je nawe urakunda gukunda sishaka no sorry nagiziki nje sindagutaura no ibisi ibintu bisanzwe ndamukunda mukobwa kandi narabikubwiye sirimwe sikamenda kwirego joje mukuru yasigana na kutoa hapa mguu wako hadi kule Rubirizi wewe. Mimi kukupenda kwangu ndo tatizo langu. Kama wewe kama ndivyo kwa mimi sikutaki. Nishasema sikutaki. Sasa mimi na kasoro gani lakini? Sitaki kujua kasoro, sitaki kujua na nakupatia onyo la mwisho. Hii ni tahadhari nakubwa. Nikirudi kusikia wewe umefanya upumbavu kama huyu, utaniona mimi mchungu. Nimesema na naondoka. Mjinga wewe. Adnan. Walid. Shit. Nikasikia nyinyi. Mbona nataka nenda? Bigwa mumva. Tenda. Nyakura. Nimetakula ora. Tenda. For real. I don't usirudi kunichanganya mimi. Usirudi na kufanya upumbavu kama huyu. Hivi kwa nini wewe husikii? Walid. Oui. Bon appétit. Merci. Quand on a moussé wa tête, ni goûter. Akazi. Natende kandi uziko naryamye ndushi. Ariko urachafise 30 minutes. Yarage. None ka Papa Walid, byari ikintu vraiment shaka kubwira. Umufasha wawe. Kandi shaka kunyumva. Urazi iyo abantu bamaze kubana imyaka myinshi bamaze kubyara. Barumvikana bakaja hamwe bakavuga kimwe sivyo je nukuri kw'Imana iyo mbonye Walid muravye no mu maso umungu wanje nameze neza frere umefisa ama stress ntakigira akazi nkuko umuzi neza ukuntu acagira akazi na laptop ngira ngo amaze n'imisi 3 mbona atayifata oya urazi gituma oya je mbona ameze neza konzi ko akunda akazi je niko mbona je ndi nyina namuvyaye je ndamuzi neza wowe niko ubibona Walid afise ama stress kubera ya mukobwa yitwa Warda uriya mukobwa wa ruguru Warda nukuri ko Imana Mungu wacu aramukunda kandi amukunda urukundo rudasanzwe Warda ego bemwe murakomeye mwe murashobora kubwira umuhungu wanje Walid ngo akunde Warda nimwe mubimushiramo urya nta bintu by'abakobwa yigeze ajyamwo jewe ndazi neza uwo nzomutoraniriza kandi namwe muramuzi erega birashika erega Walid yakuze Walid na Warda ego niwe yatoye mu mutima we kandi aramukunda kubera ko utabitahura umviriza si ibyo kubitahura
nimwe mutavyumva. Jewe ndashaka yuko uyo Warda mumwibagira muri inzu. Warda je ndamwitaho jewe. Ariko papa wari je ndeka nkubaze ikintu kimwe. Ari mu muryango wanje. Ndonderi wacu wari ufisiki. Wari ufisiki ko byose twabironse turi kumwe. Kuko udashobora kureka umwana akikundira icyo akunda. Umviriza. Nari mfise ubwenge mu mutwe. Warda yize amashuri angahe? Ikibazo suguhonda ingoma. Mbiringa. Umviriza. Ivyo byo gukunda umuntu kubera ibishobisho. Warda mu mukunda ibishobisho. Sijui ana sauti nzuri iramusha. Tamashuri fise. Sijui ameze neza hiya tamashuri afise. None amashuri y'urukundo ga papa warije. Amashuri y'urukundo. Kubera na jewe nzivye amashuri amara. Nico gituma ubona n'urugo rwanje ndagubaka neza ku murongo. Urabyumva neza? Waridi twaramwigishije. Arasoma araheza. Aja hanze ariga. Acaza kuruhukira ku muntu w'inkandagira bitabo. C'est l'amour mon mari, c'est l'amour. Nico gituma no mu Gifaransa bavuze l'amour est aveugle. Jewe sinemera urukundo ruhumirije. Nshaka urukundo rubona, rutumbiriza, rutumbereza neza. None papa waridi wowe uraza kumubwira waridi akundi wadashaka. Umutima wamaze gutwara Warda mwihoze. Programme ziwe arazimbwira ndabizi azonyemerera. Na wewe kandi uzohava unyemerera. Niki cyayi cyawe rero ukaba wari wamuhaye icyayi kugira ngo ubwire amajambo ya Warda. Ndavyase. Suko papa waridi. Umvira vraiment mu. Ico cyayi kinywe wenyene. Ni utazosubira kuvuga Warda kumeza. Mugira ikigongo umwana wawe umumvire vraiment. Ivyo ni bikere kuko yakoraga papa waridi. Oh my god. Tulia kwa sasa kwa. Kana kwamba nasikia sauti. Nisaidie.
Bunu bırak hadi. Timbakara jahariya na jingina muraba bachi. Ajiki. Nakumuraba. Ça va? Nena gora ya maguru. Da. None? Não, eu vi ni bonyene turashima. Ngo neze neza. Urarushe n'ikirere. Bigiye nakurikira abandi nabo. Ndarushe kweli nkuko uvuze nyine ndarushe. Yagize iki? Waridi. Nashaka no kumbona. Nashaka no kumbona kandi maso yiwe. Yanse. Ariko nana nakubwiye ibyo biye. Nana nakubwiye umuvinyuma. Sio naguhanuye. Hariko ntaye nagize. Sinzi chamora ni kuri wari. Nukunda gukunda. Sinzi ngorane vrema yiwe. Hangane. Nana nakubwiye umuvinyuma ntako ntaye nakubwiye. Narakubwiye. Urukundo aho rutari ntiruba ruhari nyene. Urumva? Kinda guhanuye. Ko wabonye nayo ko atagukeneye. Muvi nyuma ufata ubuzima bwawe uje kure yiwe umwibagire umwikure. Fata decision imwe mu buzima. Sivyo? Nta mpamvu yo guma ubabazwa n'umuntu atari karabana n'amarira yawe. Kubera kuri ruru umuntu atabona amarira yawe. Kubera ikiburirira umuntu atabona amarira yawe. Nini lakini mimi niko mzuri ndambara neza ndakora narije nabaza amashuri yanjye nje sinzi ngorane no kuri abahungu bafise. Ndagusekera kimwe mwibagire utangura ubuzima bushasha. Je mbona ngo wana muhano umwanya Daya kuko ni akurira wowe azobona urariza kanagura amusozi yawe akamenya agaciro k'amasozi yawe. Ariko Waridi nta gaciro na gato yaguha, nta gaciro aha umutima wawe, nta gaciro aha amarira yawe, sivyo? Nta mpamvu yo kumuririra. Mwibagire iki gitabo cha Waridi gifunike ugurire icya Dr. Padaya. Je ni kombona no guhanura. Urabe rero n'umuntu akunda agakobwa kari aho katize nikazi kirundi nikagiziki. Mwihorere shiri. Mbabarira mwihorere shiri wanje, mwihorere mwana wanje, mwihorere ihangane kandi ntusubiye kurira uri umukobwa mwiza nta mugabo wobura, sivyo? Reka kuririra no kubera iki ntaronga umugabo je nkunda bana. Shiri ndazi neza ko na Dr. Pedro mukunda. Je nawe nkunda mama. Shiri bizoza bukebuke kandi ntusubiye kurira. Shiri mbabarira. Niba udashaka kundiza nanje ndakwinginze uhore, sivyo? Mbabarira kandi ntusubiye kurira. Papa ihangane shiri, ihangane. Ibyo nibyo je nankura bizi mu bintu ntashaka nukubona amosozi yawe. Ibyo urabizi ntumbabaze rero. Ntuvyirira ingwara zose ngwaye, sivyo? Mbabarira ntusubiye kumbabaza umutima wanje, sivyo? Ihangane kumwe nawe uzoronka mbiriza tugende ufungura sivyo? Kandi mbabarira dossier ya Waridi muri no nzu tuyibagire dutangure bishasha, sivyo? Sezeranya kudosaba kumuvuga. Sezeranya kugiye kumwibagira dutangure bishasha umwibagire. Sivyo? Ihangane. Oya, ntusubiye kurira kandi. Ukeneye ko nanje ngwara. Udashaka ko nanje ngwara. Ushaka kumvira ingwara zose ngwara n'ukuri. Ndashaka. Mbabara ntumbabaze nanje. Ntumbabaze umutima. Mbabara. Yakumbabaza nakubwiye ariko kugira ibintu bya Waridi vyihorere. Reka kuririra Waridi kuko nta n'amarira yawe aha agaciro. Ntusubire, sivyo? Basi sheri basi.
umuzura nkundi ukunda nawe akagukunda sibyo